Njuti yanje mukunzi wa radiyo ubutumwa bw'amahoro, ndakuramukije amahoro y'Imana bane nawe. Kaze mu kiganiro Bibiliya avuga, mutegurirwa na Pastor Rikureyo Jerome wo mw'ishengero rya Pantekote ry'Ikiremba mu ntara ya Bururi, mukagishikirizwa na radiyo ubutumwa bw'amahoro. Mu buhinga bw'ivyuma, turi kumwe na mwene data Niyonizigiye Salvatore. Njuti yanje unyumviriza, uyu munsi tugiye kubandanya twiga kwivuka rya Yesu. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, mu gice ca mbere guhera kuri murongo wa 31 kugeza kuri 33 havuga ngo: Umve, uzosama inda uvyara umuhungu, kandi uzumwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba vyose. Kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira. Ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Njuti mukunzi wanje turi kumwe. Iyo dusomye inkuru yo kuvuga kwa Yesu nk'uko Matayo ayandika, dusanga hariho bimwe bimwe badahurizako na Luka. Ariko kandi hari n'ivyo bahurizako. Nk'ingene mpwemu yera yahagarikiye gusamwa kwa Yesu, bikaba mu buryo bw'igitangaza. Nk'aho yavukiye i Betelehemu, aho bose barahahurizako. Matayo atubwira ingene ukurongora kw'Imana kwaciye mu nzozi kugira Yosefu ashire amazinda, amenye ko Mariya atashurashuye, kugira ivyavuzwe vyo mw'isezerano rya kera kuri Mesiya azovuka ari we Kristo, bigaragaze ukuri. Amasezerano y'abategura kubakana ico gihe yaraba bose uko ari babiri, kandi akubahirizwa kugira ngo ntihagire ikibitesha. Mpwemu yera niwe yafashe ingingo mu kwibungenga kwa Mariya, kuko Mariya ubwiwe yari mu kibazo c'ingene ubwo butumwa bwa Gaburiyeli buzoshika. Dusome muri ca gice ca mbere c'ubutumwa bwiza bwa Luka igice ca 34 kugeza kuri 35 havuga ngo: Mariya abaza umumarayika ati, ivyo bizobaho bite ko ntaramenya icitwa umugabo? Umumarayika aramwishura ati, mpwemu yera azokuzako, ubushobozi bw'isumba vyose buzogutera igitutu. Nico gituma wera azovuga azokwitwa umwana w'Imana. Ababaye abakozi b'Imana batari bake mw'isezerano rya kera bavutse mu buryo butangaje, nk'aho Imana itababaye ivyagoranye imbere yuko bavuka. Soma igitabo c'Itanguriro mu gice c'18 guhera ku murongo wa 11 gushika kuri 14 havuga ngo: Kandi Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara yaraciye. Maze Sara atwengera mu mutima ati, ko maze gukecura noba nkigomba umugabo, kandi umwami wanje akaba ashaje. Uhoraho abaza Aburahamu ati, niki gitumye Sara atwenga? Akavuga ngo aho n'ivy'ukuri noba nkivyara umwana nkecuye. Mbega hari kinanira Uhoraho? Igihe gishinzwe, umwaka ugeze aho uyu ugeze, nzogaruka iwawe, Sara yavyaye umuhungu. Ngaha tubona igihe Aburahamu yaronka isezerano ryo kuvyara Isaka. Bose bari bageze mu zabukuru, Sara yari yaraciye, kandi nawe nyene ubwiwe yaravyiziko. Icatumye atwenga kwari uko yari yiyizi nk'abo bamarayika bavuze ico badatahura neza. Amazinda Sara yari afise niyo na Mariya yari afise, kandi ibi vyabaye no kuri Aburahamu. Soma igice c'17 mu gitabo c'Itanguriro nyene ku murongo wa 17 havuga ngo: Maze Aburahamu arapfukama, arunama, aratwenga, yivuganiriza mu mutima ati, mbega umwana yovyagwa n'umaze imyaka 100, na Sara amaze imyaka 90 yoba akivyara? Uko vyari bimeze kose rero, Aburahamu umunezero yagize watumye umutima wiwe ukangukira isezerano Imana imuhaye, kuko kwizera kwiwe kwagumyeho. Urabona ko Isaka yavutse bitari vyoroheye abavyeyi biwe. Uwa kabiri tubona, soma mu gitabo ca mbere ca Samweli
igice ca mbere ku murongo w'icumi kugeza kuri 11 havuga ngo maze Hana asenga Uhoraho afise intuntu arira cane asezerana isezerano atewe Uhoraho nyene ingabo niwaraba umubabaro wanje inshoreke yawe ukanyibuka ntunyibagire jewe inshoreke yawe ukantabaza umwana w'umuhungu nanje nzomuguha Uhoraho abo wawe kuzorinda apfa kandi nta rupfuhe ruzomugera ku mutwe. Igitabo ca mbere ca Samweli gitangura kwitwereka Elukana hamwe n'abagore biwe. Ana risobanura ngo ubuntu, Penina risobanura ngo akabuyenge. Elukana yari umulewi w'Iramatayimu Sofimu mu ntara ya Efurayimu. Naho Ana atari yaravyaye, Elukana umugabo we yaramukunda. Iyo baje Shilo ku mwaka utaje ku munsi mukuru, Ana yamaronka inshuro kabiri kuvyo Penina ronse, kandi vyashavuza cane Penina. Murongo w'umunani uvuga ngo maze umugabo wiwe Elukana aramubaza aturizwa n'iki gana, niki kikubuza kurya, ubabajwe niki, mbega sinkurutira abahungu 10 wovyaye? Twongereko n'umurongo w'10. Maze Hana asenga Uhoraho afise intuntu arira cane. Niho tubona isengesho rya Hana kandi vyashavuza cane Penina. Soma umurongo w'8 havuga ngo maze umugabo we Elukana aramubaza aturizwa n'iki Hana, niki kikubuza kurya, ubabajwe niki, mbega sinkurutira abahungu 10 wovyaye? Umurongo w'10 niho tubona isengesho rya Hana. Dusome havuga ngo maze Hana asenga Uhoraho afise intuntu arira cane. Samweli avuka mu bitari vyoroheye abavyeyi biwe. Uwa gatatu ni Yohana umubatizi, nawe nyene niko vyagenze. Soma Luka igice ca mbere ku murongo wa 5 gushika kuri 7. Umumarayika abwira Zakariya yuko azovyara Yohana. Ku ngoma ya Herode umwami w'Yudaya hari umuherezi yitwa Zakariya wo mu mutigiri wa Abiya, kandi yari afise umugore wo mu nzu ya Aroni yitwa Elizabeti. Bombi bagororoka imbere y'Imana, bagendera mu vyagezwe n'amabwirizwa vy'umwami Imana vyose batagawa. Ariko ntibagira umwana kuko Elizabeti yari ngumba, kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Ngaha Luka atangura twereka abavyeyi ba Yohana umubatizi babayeho mu gihe Herode yatwara Buyuda. Uyu Herode yakomoka ku ruvyaro rwa Esawu, yatwarira abaromi Yudaya. Iri zina Zakariya risigura ngo Imana iribuka. Yari umuherezi wo mutigiri wa Abiya nk'uko vyari vyaragabuwe na Dawidi, aho yagabura abaherezi mu matsinda 28 y'Abalewi. Niko bama bakuranwa mu bikorwa vy'urusengero Yerusalemu kabiri mu mwaka. Ico gihe hari abaherezi benshi ku buryo igikorwa cyo kosa imibavu cyashobora gushika rimwe mu buzima. Elizabeti risigura ngo indahiro y'Imana. Yava mu nzu ya Aroni, we n'umugabo wiwe barabayuda bagororotse, bitondera isezerano rya kera. Ntawovuga ngo ntibagira icaha, ariko nk'uko vyari bimeze mu gihe c'isezerano rya kera, iyo bagira kibanduje canke kikabatandukanya n'Imana, batanga ikimazi kugira bagume mu bumwe n'Imana. Juti mukunzi wanje turi kumwe, twasomye ku murongo w'7 havuga ngo ariko ntibagira umwana kuko Elizabeti yari ngumba, kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Uwo muryango ntiwagira kana, kandi ico cari nk'igitutsi ku Muyuda. Iyo atavyaye bamuharura nk'umuntu atahezagiwe n'Imana. Luka rero atubwira ko hamwe n'ubugumba bwa Elizabeti na Zakariya bari bashaje bageze mu zabukuru. Umunsi umwe Zakariya aja gukora igikorwa ciwe nk'uko bisanzwe mu rusengero. Uyu munsi uba intibagiranwa kuri we, kuko ubupfindo bwari bwamufashe kugira abe ari we yose imibavu ahera. Kandi ikoraniro ry'abantu ryarishagaje hanze ririko rirasenga rifatanije nawe. Bari barindiriye kumbure ko amasengesho yabo yemerwa, ariko batazi ngo ni ryari Imana itwakirira ikimazi. Ubutumwa bwa Luka
butanguzwa n'ishengero ry'abasenga bakoraniye imbere y'urusengero barorereye umuhereza ari mu ihema, bukarangizwa n'irindi koraniro ry'abariko bahimbaza Imana mu rusengero. Tubisanga muri Luka 24 ku murongo wa 53. Soma urabe. Luka 24 ku murongo wa 53 havuga ngo bama mu rusengero budasiba bashima Imana. Ico gihe rero basenga bakoraniye imbere y'urusengero, Zakariya nawe arahera. Nico gihe Imana yishuriyemwo gusenga kwabo. Umumarayika yereka Zakariya ahagaze iburyo bw'igicaniro mu kibanza gikwiye. Zakariya agira ubwoba, nta numwe mu bandi bantu yigeze abona uwo mumarayika uretse Zakariya wenyene. Ariko yarazanye inkuru nziza kuri Zakariya, inkuru y'ihumure, inkuru y'igitangaza kuri we na Elizabeti umugore wiwe, ngo uzovyara umuhungu uzumwite Yohana. Ubuntu bw'Imana buzoba kuri we, kandi n'umunezero azotera abavyeyi biwe bizoba isoko y'umunezero kuri benshi. Njuti mukunzi wanje turi kumwe, ndakwifurije umugisha no kugira amahoro ava ku Mana. Kandi ntugomba ivyiza wewe wenyene ku giti cawe gusa, ubera abandi umugisha, ugirire bose neza. Naho ugomba ko bagukorera ivyiza, ivyiza ukoreye abandi nivyo Imana ikwandikira, kandi ikazobiguhera impera. Njuti yanje nyumviriza, naho ibintu vyagenda bigorana nk'uko, tubona ko aba bana bagize ikimazi kinini imbere y'Imana, naho bavutse bitoroshe. Ivyo ntaco bivuze ku Mana, ikigabiye gukora biguma vyoroha, kirakoreka kirashika. Ikigabiye gukora biguma vyoroha, kirakoreka kigashika. Imigabo yayo ntivuguruzwa, nuyizigire. Twaravuganye ku ijambo ryo kwizera, nuko rero uyizigire. Mbere uyeremeye ku mutwaro wawe, uyeremeye kibikugoye. Naho butavyaye, naho ba atakibondo uraronka, rema ntutinye, yizigire. Kandi Imana dusenga niyo kwizigirwa. Dusenge. Mwami wacu Yesu, turagushimiye ko waje mw'isi kugira ngo ukiza abari mw'isi. None mukunzi, turagusavye ngo wakiriye imitwaro yose. Tubonye ingene wagiriye neza Zakariya, ugirira neza Aburahamu, ugirira neza Elukana. Mwami turagusavye n'ubu kuboko kwawe gushikira abantu abafise imitwaro yibaruhure, bumva inkuru yihumure, uzobukoze. Nuko urakoze kutwumviye, kandi uri uwo kwizigirwa, mw'izina rya Yesu Mwami wacu, amen. Njuti yanje mukunzi twari kumwe, tugarukirije hano, naho ubutaha Imana iguhezagire.